nagomba mpere kubajejwe intwaro mwirinde gukora ku bikoko bigwaye canke vyapfuye. Murazi ko dukunda akanyama akaboga, hari ibintu inyama zigugwa ngaha hirya na hino utazi niyo zabagiwe, utazi ni igikoko nyabaki, mugabo ukumvise kari ku muriro katangwe kajya kamoto atakaboga ni sawa. Tugwize yama dispositif de lavage de main kumwe twahora tubikora muri covid, ahantu hose hahurira abantu benshi, tutibagiye na mu mashure. Mu mashure hahurira abana benshi bavuye mu mihingo myinshi, rero ubwo budobo izo kit de lavage zibe disponible kandi zibe zirimo amazi, abatashizemo umuti mugabo agasabuni kabe iruhande. Ububare butagira ubuzu bwa sugumwe, ububare bufise uburiro atasuku rihari, ubwo nukubwugara kuko twatewe muri ntahangwa, twatewe twafashe idrapo nta handi hantu na hamwe muri iki gihugu cy'u Burundi hari akajagari nkako turiko turabona. Ivyo rero tuvyugare kandi atakinya.